Ndakuramukije cyane no gwikaze uri kuramukira no channel ya YouTube. Uyu munsi ako tuganira ni gute twakora ngo twihutishe iterambere ryacu. Mu bisanzwe canke nkuko bisanzwe nta kintu kiryoshe ngo gutera imbere ukiri muto. Nta kintu kiryoshe ngo kunezererwa ubuzima mu gihe ukiri mu myaka mike. Âge jeune canke mu myaka y'ubuto canke y'ubusore. Ikibabaje benshi muri twebwe canke benshi baza gutera imbere bakuze bari mu myaka yo mu butama canke mu busaza. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kukubwira amasokre canke ubuhinga butanu wokoresha kugira ngo wihutishe iterambere ryawe hamushikire za ndoto zawe canke ushike kuri bya bintu bifuza cyane ukiri muto. Amazina yanjye ni Bisama Tweje Hall ahari kuri Big Dream Media. Imbeko tubandanya ndagutumiye gufira kuri sabone hamwe n'akamenyetso k'ingengeri kugira ngo uzoronka amavideo yacu bisi tuyashizeko. Ikintu canke ibanga rya mbere ryo kwihutisha iterambere ryawe kugira ngo ushikire indoto zawe canke ushike ku byo wifuza ukiri muto ni ugukora icyo ukunda. Mu bisanzwe buri muntu yaje kuri nosi kubw'intego. Si kubw'ubusabusa canke si kubwa accident Imana yakuremye. Ifise impamvu yakuremye, ifise nico yategekanije uza gukemura kuri nosi. Ariko rero benshi witwebwe dukora ibintu twisunze ibyo naka yakoze canke ibyo naka amaze gushikako. Tukaba inspire nawe tukavuga ati kubera naka yakoze ibintu nanjye nshaka gukora nk'ibyo yakoze. Ariko kibagera yuko buri muntu afise impamvu yaje nka kuri nosi kandi buri muntu afise impano yiwe akwiye gukora kugira ngo ashike ku ntego ziwe. Ujye ashobora kuba ari umustar w'umuziki agatera imbere cyane ariko we bitoshoboka. Benshi Imana yabaremye kugira ngo babe abanyamategeko ariko kwa ntari ati kuba docteur birariha cyane bimwe mahera menshi gusumba agahitamo guheba ibyo gukora amategeko akacabona ko yakurikana kuba docteur. Gutyo rero ugasanga ntashitse ku resultat nziza canke ntashitse ku byifuzo byiwe ningoga kwera ariko arakurikina atakunda canke ikintu atahamagariwe. Ugiye kuri abantu benshi muri twebwe dukurikira atari umuhamagaro wacu. Abantu benshi baja mu bintu atari umuhamagaro wawe ni nayo mpamvu na resultat canke na n'umwimbu utabumeze neza cyane kuko bakora ibintu kubera gusa babonye nakabirimo canke kubera abana kababirimo atari uko ari umuhamagaro wawe canke atari uko bavyumvamwo. Kubw'ibyo urakwiye kurondera kumenya impano yawe, urakwiye kurondera kumenya icyo ukunda n'icyo ushaka mu buzima bwawe akaba ari cyo ukora kugira ngo ugire umwimbu mwiza wongere ushike kwiterambere n'ingoga mu byo bwihuse. Inzira igira kabiri yo gufasha gushika kwiterambere canke gushika mu byifuzo byawe hakiri kare no kurondera umuvyeyi canke umurezi. Umurezi ndiko ndavuga si wawundi yakuvyaye, si papa wawe si mama wawe, n'umuntu akurera mu kintu kanaka canke akuvyara mu kintu kanaka. Mu bisanzwe buri kintu cyose kiba gifise umuntu afise umurambe muri ivyo. Niyo mpamvu iyo wifuza gukora ikintu urakwiye kurondera umuntu akurera canke umuntu akuvyara mu ico kintu kugira ngo wihute gukora. Mu bisanzwe igituma dudatera imbere n'ingoga no kwihenda cyane gukora amakosa. Hari igihe ufata ino nzira uzi ko ari izo gushikana n'ingoga ariko ugasanga siyo. Wafata inzira igira kabiri ukihenda ugasanga siyo. Ugafata inzira gatatu ugasanga nayo nyine nzira wafashe siyo. Ukaza guhinyura yuko inzira nziza wari gufata ku ncuri igira gatanu warakoze ibintu byinshi cyane warahombye kenshi cyane. Kubw'ibyo rero iyo uza kurondera umurezi cyangwa uza kurondera umuvyeyi akurera mu cyo kintu uvuga gukora wari gushika n'ingoga kuko umuvyeyi afite akamaro kenshi cyane. Ashobora kwereka inzira, ashobora kuguhanura, ashobora kugufasha mu buryo bwinshi cyane, ashobora kugufasha kujera umwanya wawe ironse inyungu akakwereka ati yikoresha kugira ngo ushike ku ntego yawe wifuza gushikako. Kanatsinda baba bafite uburambe kuko abafite ubumenyi bwinshi mw'ico kintu. Haba mwivuga butumwa, haba muri business, mu bucuruzi, haba mu bikisha nkiriya urakeneye kurondera umuntu no kwita umuvyeyi cyangwa umurezi. Umuhinga afise uburambe gusumba wewe mw'ico kintu ushaka gukora kugira ngo wihute canke wirinde gukora amakosa kenshi utokoze mu gihe wawe ufise uwo muntu akazara kwereka ibintu. Umurezi canke mentor atandukanye na role model. Umururu modo ni umuntu ateye imbere cyane cyangwa amaze kubashitse kure cyane wifuza kuba nkawe mu byo urakora. Nimba uri nk'umunyamuziki ukavuga ati ndifuza kugera kure nkuko naka yageze kure. Ariko uwo muntu ntimamuzinanye nta uko abakuzi. Mu gihe umumento wowe canke umuvyeyi canke umurezi ni umuntu muzinanye ariko ubona ko amaze kwateye intambwe mu cyo kintu ufuza gukora. Ushaka kuyaga nawe, ushaka kuvugana nawe akakwemerera hama akakugira inama mu byo wifuza gukora kugira ngo ntukore amakosa kenshi canke ntufate inzira zitarizo. Gutyo rero ibyo bikagufasha kwihuta cyane mu iterambere ryawe no gushika ku ndoto zawe mu buryo bwihuse. Kubw'ibyo inzira igira kabiri yo gufasha kwihuta iterambere ryawe mu gihe ushaka gukora ikintu rondera umurezi, rondera umuvyeyi akuvyara mu ico kintu. Inzira igira gatatu yo gufasha kwihutisha cyane iterambere ryawe no kwiga gukoresha umwanya wawe neza. Uko byagenda kose, uko wakora kose niba wifuza gutera imbere mu buryo bwihuse no kwiga gukoresha umwanya wawe neza. Twese twakoze tubwirwa time is money, umwanya n'amafaranga. Kubw'ibyo uko utakaza umwanya menya ko utakaza amafaranga. Abantu benshi cyane biranga ko batera imbere mu buryo bwihuse, biranga ko bubaka business zawe neza ngo zitere imbere kubera konona umwanya, biranga ko bagwiza abakiriya cyane mu curuza bakora kubera konona umwanya. Wari kubyuka 12 ubyuze saa 3 hari abakiriya barenganye isaha imwe hari saa 2
kubw'ivyo ugasanga watevye cyane, kubw'ivyo usanga birakugoye cyane kugira ngo wakimire canke ugwize abakiriya mu kazi kawe uriko urakora. Umwanya ni ikintu nkenerwa cyane mu byo ukora byose, waba uri umudandaza, waba ukora akazi ka leta cyangwa ukora akazi kiwawe, umwanya ni nkenerwa cyane kugira ngo wihutishe cyane iterambere ryawe canke ugwize umwimbu, gutyo iterambere ryawe ryihute cyangwa ushike ku byifuzo cyawe n'indoto zawe hakiri kare. Mu bisanzwe turemanye ubunebwe, abantu benshi mitwe turi binebwe, niyo mpamvu ukwiye kwihata cyane, ukwiye gukora ingufu nyinshi cyane kugira ngo umwanya wige kubahiriza. Nimba ubyuka sizere, nimba ubyuka saa moya, gerageza wongereza umwanya kanaka ubyuke sizere. Nimba ubyuka sizere, utobyuka 11 n'igice kugira ngo gusa ugwize umwimbu. Ndagutumiye kwiga gukoresha umwanya no kwitwararika cyane umwanya, cyane cyane mu kwiyubara mu gukora ibintu bitagira akamaro. Iga guprepara umunsi wawe ugitangura, imbere uko utangura umunsi wawe shira kuri list ibintu ukwiye guherako, na cyane cyane bya bintu by'akamaro, apana bya bintu bigira akamaro. Ikintu kigira kandi ukwiye kwitwararika cyangwa ukwiye gukora kugira ngo wihutishe cyane iterambere ryawe no kwiga cyangwa kurondera ubumenyi bw'amafaranga, amafinansi. Twese cyangwa benshi muri twebwe turavuga ko twifuza gutera imbere cyangwa gutunga cyangwa kugira amafaranga, ariko ntitwifuza guca mu nzira bicamwe kugira ngo turonke amafaranga. Benshi muri twebwe ntitwifuza kugira ubumenyi bw'amafaranga. Urakeneye kugira ubumenyi, urakeneye kurondera abantu bafise ubumenyi, kurondera ibitabo bifise ubumenyi, kwiga, gukurikirana ibiganiro bikugura ubumenyi mu bijyanye no gutunga amafaranga no kuyagwiza. Nta kuntu nakumwe wotera imbere mu gutafise ubumenyi mu gutunga amafaranga. Nta muntu umwe atera imbere kuri gihamana abafise ubumenyi bwo gutunganya amafaranga, abamenya ukuntu akoresha amafaranga yiwe, abazi ayakwiye gukoresha n'ayakwiye kuziganya, abazi ayakwiye gufungura ku munsi cyangwa gukoresha yisunze uko yinjiza. Kubw'ivyo nawe nimba wifuza gutera imbere n'ingoga cyangwa wifuza kwihutisha cyane iterambere ryawe, rondera ubumenyi bw'amafaranga. Rondera kumenya abandi batera imbere gute, rondera kumenya mbe abandi baziganya amafaranga gute, rondera kumenya mbe abandi bakoresha gute amafaranga kugira ngo agwire yongera agwire. Ikintu kigira gatanu arico cyanyuma wo kwitwararika cyane kugira ngo ushike kwiterambere rya mu buryo bwihuse no kwiga gutunganya neza amagara yawe, ubuzima bwawe. Itunga rya mbere cyangwa ubutunzi bwa mbere wanka wavyemera na amagara meza. Kubw'ivyo abantu benshi cyane barananirwa gushikira kwiterambere ryabo kubera amagara make. Udafite amagara meza ntushaka gukora cyane ibyo wifuza gukora kugira ngo ushike kwiterambere ryawe. Udafite amagara meza ntushaka kunezererwa ubutunzi bwawe. Hari abantu benshi cyane bariko barateba cyangwa vyansi ko bashaka ku ntego zawe kubera amagara make. Bifuza gukora cyane, bifuza gukora ibintu biri ariko bakagira amagara make. Kubw'ivyo urakwiye cyane kwitwararika amagara yawe. Ibyo ukora byose ntiwibagire kwitwararika amagara yawe. Hari abantu benshi cyane bafashe umwanya mwinshi cyane wo kurondera amafaranga ariko bibagira kwitwararika amagara yiwabo. Bibagira kwitwararika ubuzima bwabo. Kubw'ivyo bamaze kuronka amafaranga basanga ya mafaranga ahubwo akoze yose mu gutunganya amagara, kuko barondeye amafaranga bibagira gutunganya amagara yabo. Kora imyimenyerezo ngorora mubiri, itwararike gufungura ingaburo uziko zitunganya amagara. Ndagushimiye cyane ko wabanye nanje kushaka kumenya video. Ndongera ngutumegera partage kugira gushira abandi. Remember to be always the best version of yourself.